Ndakora mu kigenshi cy'imgenzi mukuza kino iganiro abakunzi b'amahoro uri kumwe na Rudasimana Yakiza ndiko ndaye gushikiriza nk'abandi kumwe kandi n'umutumire tugira tuganire hano kuvyerekeye itunganya ry'imigambi y'iterambere rirama canke y'igihe kirekire. Ubu nawe akaba ari umutumire wacu Oscar Nduwarugira niwe turi kumwe uno munsi. Reka tumuramutse tumuha kaze abanze aramutse ariko aratwumviriza kandi yongere agira icyo babwiye. Turabaramukije mutumire wacu. Naje ndabaramukije kandi ndaramukije n'abari ko baradukurikirana kuri televiziyo Heritage. Nkabanezerewe kuba ngarutse kandi kuganira nawe. Murakoze cyane. Nubwo tuga tuganire kuvyerekeye itunganywa ry'imigambi y'iterambere rirama canke y'igihe kirekire, ivyo twita uno munsi entrepreneuria, kandi ico ni cigwa kiriko kirigishwa cyane mu mashuri. Reka ndamubaze nk'umuntu aje kutuganirira kuri iki cigwa, mbega mwebwe musanzwe murangura udukiga mutumire wacu Oscar? Jewe bikorwa bimwe nkora nuko hari ishiramwe sanzwe ndongoye rikora ivy'amahoro mu karere k'ibiyaga binini, kuvuga Rwanda, Burundi na Kongo. Ku munsi ivyo nibikorwa njejwe, mugabo sanzwe ndi kandi n'umuhinga yigenga afasha mu gutegura imigambi yo kubaka amashirahamwe no gukora ibikorwa bitandukanye. Ego, murakoze cyane. Rero tuhuriye duhishije rero twiyumviye kuri iki kintu cyitwa entrepreneuria. Navuze nti ni itunganywa ry'imigambi y'iterambere rirama canke igihe kirekire. Sinzi mwebwe nyene mucumva ko ari uko nyene? Nuko nyene, kubera yuko bitandukanye no kudandaza. Iyo umuntu avuze ko agiye gukora ibijanye na entrepreneuria, no kuvuga yuko ni ibintu bisaba gukora witonze kandi udacuronka inyungu canke umwimbu ubwo nyene. Kenshi harimwo no guhingura ibintu bitandukanye bizoza kuvyara umwimbu haciye igihe. Rero uko abisiguye nibaza ko ari uko nyene, kubera yuko iyo kintu gikoze witeze ko izozana umwimbu haciye umwanya muremure, n'uwo mwimbu uzozwa ari na mwiza kandi ari mwinshi, mugabo ntuzunyaruka. Ntuza wiruka ubwa mbere, no kuvuga hari ibintu byinshi biba bikenewe byo kubanza gushiraho kugira ngo uzotangure kwimbura. Mugahageze ko wimbura ugaca wimbura neza. Biratandukanye no kudandaza aho ugenda ugura ibintu byakozwe uhereza abantu babikeneye baguha amafaranga. Nico gituma mvuga nti bamwe hari gihe bavyinjiramwe umengo bafite uciyumviro cuko ndabigiye mu nce nzana amahera, ugaca usanga bariko baravyica babikora nabi, bagaca bakora ibintu bitarama. Entrepreneuria ikozwe neza n'umugambi urama kandi uzana umwimbu haciye igihe, mbwa kandi ukazana umwimbu mwiza ushimishije. Murakoze cyane. Nagira ndabaza murabona yuko ni cigwa gitanguye kwigishwa nta myaka myinshi iheze mu mashuri yisumbuye. Mbega twari twaracerewe canke caje hageze? Vyose caracerewe kandi caje hageze, mbwa impungenge mfise nuko gihava kiza nabi kubera nyene kije cihutagizwa. Nibaza yuko n'ubuzima twateza kuba twarabayemwo kuva kera, mugabo rero kubera ubu biriko biraza bikaza umengo ni inyishu yuko abantu benshi badafise akazi baheje kwiga, niho nibaza bica bigoranira. Mu bisanzwe si kintu abantu bajamwo kubera babuze akazi. Oya, catezwa kuba ari ikintu abantu bumva yuko bashaka gukora kandi basobanukiwe neza. Rero kubona vyaratevye kwigishwa, ico ni kibazo nyene twarasigaye inyuma. Nico gituma nta mahinguriro menshi dufise, nta ibintu byinshi dufise dushobora kuvuga tuti twonashora no hanze. Mugabo rero nibiriko biraza navyo bigaca biza abantu bavyitiranya na kimwe navuga ubwa mbere c'urudandazwa. Nibi tubona rero abantu ngo bariko barakora nk'amaji, kwazona bayakoze nabi, kwazona bariko baranayugara ayo mahinguriro bariko barashinga kubera ko biruka n'amafaranga. Bagaca bagomba gukora ibintu binyaruka, babesha abakiriya bagira gute kubera babironderamwo amahera. Rero nibaza ko ku ruhande rumwe vyaracererewe, vyategeza kuba vyarigishijwe, mugabo kandi bije hageze. Mugabo ntituvyitiranye nuko umengo ni inyishu yuko
abantu babijamwe arabiza amashuri babuze akazi. Oya, ni gisata categezwa kubaho mu gihugu mu buzima bw'igihugu, nico cubaka imigambi y'igihe kirekire irama kandi iteza imbere igihugu. Mbega nyene umuntu agiye muri ibi byo gutegura imigambi asanzwe utakaza afise ataburya afise, mbega vy'ukuri birabaho canke birashoboka? Nico kibazo cyane nibaza. Bo muri ibi vy'imigambi mwe niyo habamwo gushira inguvu nyinshi hamwe. Kandi turi mu gihugu no kuvuga ibintu byose tuvuga by'iterambere by'ubutunzi by'uko abantu bisunura mu bintu binabiriya ntibishobora gushoboka mu gihe guco nyene ubwacu buryo gipanze ibyo bidashoboka. Mu bisanzwe ibihugu byubatse neza imbere yuko abantu baja ku butegetsi barakora ikintu bita projet de société, umugambi muremure w'imyaka myinshi, uburyo aho biga ibisata byose bigize igihugu ico babishakamo. Rero nivyo usanga vyajemwo, no kuvuga iyo vyamaze kuzamwo rero mu mabije y'igihugu barategura ivyo bintu byose. Uno munsi kubera ivyo atabiriho dufise amareta usanga afise amabije nkamwe y'imiryango yo kubaho ku munsi ku munsi, mbere byinshi ugasanga ntibinizwe neza, ni bitwararika ibyo kurya, iby'imishahara, ibiki ivyo bindi biza gushiraho iterambere rirama bakavyibagira, ibihugu bigaca vyama bisegerereza bisaba imfashanyo, ibintu byose umengo no guhanga amaso abandi, kubera ko ntibigeze bicara ngo bagire bati ibyo dukeneye nibi. Niyo twoja gufata rero amadeni muri za banki mondiale n'ahandi bakavuga ati amahera tuyazanye kugira ngo dushireho ibi, ivyo vyankenerwa ari bikajaho. No kuvuga rero ibihugu bimaze ibihugu vyubatse neza ubwa mbere bishiraho ikibano gituma abantu bashobora gukora iyo migambi irama kandi yo kwiteza imbere izana n'umwimbo mwinshi, hama bagaca bashiraho vyankenerwa vyose bituma abantu bafise ivyo vyiyumviro, bafise izo uko gushaka n'ubwo buhinga bashobora gukora. Rero ugaca usanga hariho amahera ashobora gutangwa n'amabanki mugabo ku rwego rutuma abantu batera imbere. Amabanki menshi dufise no munsi nashobora guteza abantu imbere, kuko ugiye kuraba inyungu basaba siteza imbere abantu. Ugiye gusaba ideni muri banki mu bisanga ahubwo baca bagukorera kakaba ari bubaha amahera. N'amabanki yo kurondera inyungu nabo bari mu kwirukanga barondera amafaranga, bene ayo mabanki ntariho ngo afashe abantu kwiteza imbere. Mugabe iyo leta imaze gushika ku kwiyumvira neza ibyo guteza imbere abantu, ishiraho amabanki canke ibigo bifasha abantu kugira ubwo buryo butuma bashobora gutera imbere. Ico bakora gusaba ivyumviro ko bimeze neza, ivyumviro ko bitomoye bifashe, hanyuma bagaca bashigikira abo bantu, kuko ivyo bariko barakora bazogera igihe bimaze guhagarara neza bishure na ya madeni atangorana, kubera yuko biba ari ivy'igihe kirekire. Uno munsi rero nico kibazo kihari, kubera yuko abagomba kugira iyo migambi bavyiyumviriye neza abenshi bacabura nico kibazo cuko ikibano barimwo ivyo bintu ntavyo cigeze gitegura, nta nivyo gishigikiye. Kwa usanga rero ni ngorane. Yego. Mu bintu bigoye rimwe na rimwe numvise wavuzemwo nuko wavuze ko abantu batiza gukorera hamwe, kandi ico kintu nibaza ko ari ikintu gihe kwigishwa cyane mu Burundi, kuko twebwe umenga abarundi ntaco bashoboye. Naho ngeze imyaka maze ndabirabisha amaso, abantu gukorera hamwe mbona umenga ntiborohera. Mbega mona bizogenda gute kugira ngo dushike kuri urwo rwego rwo kumva yuko gukorera hamwe ari ikintu nyamukuru? Urumva abarundi rumva ingwane dufise n'imigani yacu ntidukunda kuyubahiriza. Bavuga ngo umutumwe wifasha kugira gusara, umutumwe wifasha gusara, mugabo kandi ngo imiti ikoranye. Yose n'imigani y'ikirundi, mugabo kenshi uburyo usanga tubayeho usanga ari ibintu by'ibihushane gusa. Rero ugaca usanga hari ako kantu kuko umuntu wese akeneye gukora utuntu twiwe, ukamengo turi mwihiganwa, umwe wese akeneye gusiga abandi. Mugabo nama nabivuze ngaha, utunze wenyene ukabana n'abakene nawe urakenye. Ivyo abantu no munsi bitwa ngo abatunzi bari mu Burundi bakaba batunze ari abantu 10, abarundi 9 bose bakenye, nabo nyene babaharura mu bakene kuko bari mu gihugu citwa ko gikenye kurusha ibindi byose ku isi. Babateye imbere bonyene, iryo terambere ryabo nta numwe aribona. Nico gituma ari byiza kuduza n'abandi, nico gituma ari byiza kuja hamwe abantu bagakorera hamwe. Ico rero kirakwiye kwigishwa muri ngwane twamatugira, nuko ibintu bizumengo
n'abantu babizanye bafise izindi nyungu babironderamwo canke bagomba kwishura ku bibazo bihuta batitonze. Ibintu vyo gukorera hamwe bifatana n'imico n'imigenzo y'abantu. Abarundi bamye bafise ikintu bita ikibiri. Kubera iki kibiri cashoboka uno musi kudandariza hamwe bidashoboka. Ivyo nivyo abantu bakwiye kwiga. Hageze kurima abarundi mu kibano barakora ikibiri bakarimira hamwe kandi vyarakunda. Mugabo uno musi ni kubera iki hageze kudandaza, hageze amakoperative, hageze amashirahamwe vyose vyama vyagoranye. Ivyo ni ibibazo abantu bakwiye kwiga bagatahura ico biva kwa makabitorera inyishu. Akenshi rero uza gusanga nivyo vyama vyatugoye kubera yuko mu mitwe y'abantu ivyo bintu bishasha vyaje ntibigeze bafashwa ngo bavyumve babigereranye na vya bindi vya kera bavuge ubu rero kurima ntituriko turarima. Ubu turi mu bindi vyo kudandaza bisaba iki, mbega amahera bikwa gute, mbega abantu bacungera ibintu gute. Hari ababigerageje mu kibano amashirahamwe amwe abantu bakaziganya hamwe imigambi nka za nawe nuze n'ibindi vyinshi bagiye bagira bakagereza gufasha abantu kugira bashire hamwe. Mugabo henshi twagenda twumva umuntu bamubikije isanduku y'amahera agaca rimena amahera akayatwara. None bica bigenda gute? Hari ibintu vyinshi abantu bagerageza bigaca bigenda. Hageze kuri ivyo vy'amafaranga niki abantu barakwiye kubanza kwigishwa bagatahura kuko no muco mushasha waje. Uci ubizana ukabitereka mu bantu biba binyuranye gose n'ivyo bari bamenyereye. Kurima ntangora nimwe vyabatera uko bagiye kurima nta kintu na kimwe vyabicira. Nta wavuga ngo ari buuni n'ishamba rya nakabarima bahejeje bagataha nta ukura nk'ikintu nta na kimwe canke bakaba mu bindi w'inzoga bakanywa mu bindi w'inzoga bakanywa ama bagataha. Mugabo ntabagira impungenge ibintu vyanje babizimira canke umuntu arakoresha ikiniki muguzanya amafaranga. Ivyo urumva amafaranga n'umurima ntibisa. None abantu barigishwe ko bavuye muri ivyo by'umurima bagiye mu mafaranga bigaca bigorana. Rero harakwiye kuba integuro zitomoye zo gufasha abantu gutahura inyungu n'ingorane canke n'ibibazo bifatanye no gukorera hamwe imigambi. Mugabo akigishwa kandi bakamenyeshwa yuko nta terambere rishoboka umwe wese yirebanga. Ntidushobora guteza imbere igihugu mu gihe umuntu wese yumvira ngo yokora ivyiwe, kuko umuntu afise umutahe wo muri yaridi ntashobora kungana n'abantu batanu bafise umutahe w'imiliyaridi 5. Duca dukora rero vya bintu vyacu nyene umuntu yubatse igorofa 12 twabona umengo ni igitangaza abandi bari kwijana n'izindi. Urumva nivyo rero ibigo vyose vyatembereza gusanga ibikorwa vyinshi bikorwa n'abantu bayishize hamwe bagashira uburyo hamwe bagaca bakora ibintu binini. Rero nibaza yuko no kwigisha abantu ico ni ikintu dukwiye gukora gose tukaguma duhimiriza abantu hama mugabo ntitubashire hamwe tutabigishije ngo bamenye ivyo bintu vyose bishobora kuza bitera ingorane. Uribuka ishiramwe dutabarane turamerikiza bakabwira abantu bafata amadeni hamwe. Urazi uburyo babomora amazu y'abantu bagurisha amabati kwera abantu bamwe banse kuriha. Nk'ivyo bisaba ko abantu babanza gutegurwa neza bakamenya bati bitugomba dukore bimeze uko. Ingorane nizi harimo abantu bazogeragezwa bagomba kurya amahera hama abantu bagategurwa neza. Mugabo n'imbere yuko abantu baja hamwe bakabanza bakumviriza ko kuvyukuri bagasuzuma ko ivyumviro bafise babihurizako. Hama ikindi cyo gukosora abantu baja mu migambi imigambi sukwiruka inyuma y'amahera. Imigambi no kuzana inyishu z'ibibazo biba bihari. Narashimiye umuntu ariko akugurura station y'umuyaga nkuba y'imiduga igendesha umuyaga nkuba. Avuga ati bariko barazana imiduga mugabo bayisharja hehe kwigihugu kitarubaka aho basharje. Aca rirukanga ariyegeranya agira station ati ha rero imiduga ikeneye gusharja umuyaga nkuba irazoza ngaha. Nk'ubu urumva afise ikibazo kiba kihari agaca avuga reka nishure kubera abona uko isi iriko iragenda ibitoro ariko barabiturira n'ibika akavuga ati reka jembe ndubaka ama station. Imiduga ubisi yose kiragenda ija mu miduga electrique iva mu miduga y'ibitoro. Agaca avuga ati reka nzane inyishu nkora ibi n'ibi hanyuma biheze bitera imbere. No kuvuga ari imigambi myiza abantu bakwiye kuja hamwe kugira bakore ntibakwiye kuja inyuma biruka inyuma y'amafaranga. Ingwane rero dufise abantu benshi bavuga ngo bagiye mu migambi bari kubiruka inyuma y'amafaranga. Ya mafaranga yaza ngo bayashire hamwe bagaca bamwe bagaca bagira mero bagaca bagomba kuyatwara hataranagira. Yego basanga rero byose birononekaye ntidushitse no kuntumbera. None rega nico kibazo rero burya dufise dufate yuko nikandagwa kariro kumudandaza aguza imoto
afashe kredi kandi ayo kurya asanzwe arya ntayafise akeneye kurya muri versema none moto niyapfa azoheza akoresha icuma gute kandi bamuha arya yiga nico kibazo uwo rero wewe n'umudandaza rero n'uyu muntu w'umushomeri tumubwiye ko agira iki kintu c'imigambi y'iterambere kandi rirama wavuze ko atari kurondera amahera no kurondera ingene umuntu azoronka ibintu sukwiruka inyuma y'amafaranga n'amafaranga azoza none ko sanzwe ntafite ico ndya wumva nzogira umugambi urama w'ibihe bizoza gute mu bisanzwe umugambi urategurwa hariho integuro tugira yerekana ibikenewe kugira umugambi wose ushoboke n'uburyo uzogenda uratera imbere kenshi tukabitegura nko ku myaka 5 cyangwa ku myaka 10 no kuvuga rero yuko urakora umugambi rifate nk'akarovutse agomba kugura moto umugani hazoza arajyamwo niki nta kibi kirimwo umugani uko biba biteguye ivyo rero nindi ndero duteza guha abantu indero gukoresha amafaranga kuko kenshi abantu nta ndero mu bihugu byacu cyane cyane by'abirabure nta ndero gukoresha amafaranga dufise amafaranga tuyakoresha ukwaje tukagura ivyo tubonye ugize mbere ngo nategure no mu miryango myinshi biratugora amafaranga ukwaje niko tuyakoresha kubera si umuco twakuranye ni ibintu amafaranga barayatuzaniye badushiramwo acakuraho ivyo twakoresha kera ko kera ukeneye umunyu wavuga uti njana ikintu runaka bakampa umunyu hanyuma ntiwaza kuzana umunyu udakeneye mugaba amafaranga ni ikintu kimwe gishobora kuzana ibintu bitanu icarimwo nirumva ivyo urya n'ivyo utarya ugasanga biroroshe gose kuyakoresha rero imbere uko abantu umuntu ari karimvira ko agomba kuja mu mugambi uko biba biri kose hari iyo nteguro ibanza kuba akamenya ati mu nteguro turiga tukavuga tuti imoto nimbiri kirakora izo kwinjiza amahera ngahe ku munsi canke kundwi canke ku kwezi tugaca turaba mbega muri ayo mahera ari karinjiza azokenera kurya mwangahe imoto izobikeneye angahe yo kwitunganya utwayagiragira tw'ingorane umukozi ayikoresha azobakeneye guhembwa ngahe hanyuma mu vy'ukuri yoziganya ngahe ucunabibona n'imbere yuko utangura no kwimvira ngo ufata amahera nguri moto ugacubona uti bimeze uku nta kizovamo n'imyaka 5 izohera atakiravamo rero ayo mahera ntuyajane mu moto cusubira ukaraba uti mbega ngira ingurube nazo nyene ukaraba uko nyene no kuvuga umugambi wose uza kuwukora ari uko wamaze kubona kuzokunguka uzovamo ikintu bya bindi byose wifuza bigashobora kuvamo aho ushobora kugabanya ukagabanya aho ushobora kuduza ukaduza mugabo nta kuja mu mugambi kubera uronsa amafaranga hama ngo uce gukora umugambi utize uburyo uwo mugambi wunguka ni bimwe uzubona nyene bihereye nyene muri kwa kurya bya bindi byose bikazimangana hama ikibazo cyabo bavuga bati ndi gishomeri ntaco mfise yego abo nibaza ko hari imigambi igihugu cashizeho yo gushobora gufasha za paeje n'ibindi byinshi n'amabanki y'abajene n'ibikabagereza gufasha kugira ngo bashobore kuronka uburyo batangura mugabo muri ico gihe niho bica bikenerwa ko abantu baja hamwe bagakora umugambi umeze neza hanyuma umugambi bamaze kuwukora neza ayo mashira hamwe ntarashira urwego kuko ashobora gukora ibintu binini cyane biboneka bigaragara mugabo ariko arasahiriza bukebuke mugabo twusaba ko kuvyukuri birengera ibihari biracari ibiti vya paeje na za bije biracari ibintu bito gose ugeranije n'ivyo hakwiye kuba amabanki menshi akora ivyo bintu mbere n'amabanki yose agategekwa yuko abantu mwe nabo bagomba gukora imigambi babagabaniriza ijya nyungu kandi bakabikora neza kugira ngo bose bashobore bafashe mu guterera kuko inyungu amabanki asaba ni nini cyane ugiye gufata ideni muri banki no kuvuga usanga ari ba bantu nabo nyene bakirondera nabo nyene amafaranga ayo mafaranga baca bagusaba kuza kubungukira ugasanga nta kintu kinini bokora mugabo abo bitwa ko bafise ivyiyumviro vyiza n'imigambi myiza bakavuga ati nta mahera dufise bakwiye kuja hamwe hanyuma bagakora umugambi wizwe neza muri ubwo buryo hama bakagenda bakawushikiriza hanyuma bakabaha amafaranga mugabo nshingaruka mvuga nti ntibiruke inyuma y'amafaranga kuko birutse inyuma y'amafaranga byose bica bihagarara bumve ko umugambi ari ikintu utangura witonze
ugakora ibikenewe byose. Ntanga akarorero kuri abakora ibintu byo gufungura n'ibiki, abenshi bariyo bagiza gose amategeko, ugasanga umuntu yafashe ngo agiye gukora ngo ibinyobwa vyiza by'ubuzima, mugabo aja kuraba ugasanga ni isukari gusa rikaraha abantu. Ugasanga inyuma yanditse ko ngo ni vyamwa gusa, abantu bakabesha. No kuvuga nimba ari isukari uzoshira, muravuga ko ari isukari, uzoyigura zineza ko ari isukari, mugabo ntuje kubesha. Mugabo babesha kubera iki? Bariko biruka inyuma y'amafaranga, bariko barondera amafaranga yihuta. Iyo rero ukoze ibintu vyiza witonze, ukagira uwo mugambi uvuga uti ngomba nubake, hanyuma inyungu twateguye neza, turabona uti inyungu izotangura kuza ku mwaka wa 3 canke wa 4. Muga iyi myaka 2 yose 3 yose kuzoba ari kubaka no gutunganya ibintu, mugabo tukaca tubona uti hagati y'amezi ana bizotangura bitera imbere. Akarero keza nizijya nkoko za mutoyi zitamagi canke inka. Inka sindabigerageza neza, mwa zijya nkoko uziguze ari iz'amagi, hari amezi 2 uzigaburira udasiba ku munsi, byo kurya nyene. Iyo ubikoze neza udasiba n'umunsi n'umwe, haragereza zitangura gutamagi, igatamaga 2-3 ku munsi. Ugacubona neza uti ni atangura gutakura ayo mezi 2 igacita kuri gwa rugero, nzoba mfise amagi angana gutya kandi nzoba nkuyemwe amahera angana gute. Ugacunabona uti ni wagira ikosa ukazigaburira nabi, zikarenza ku kwezi kumwe zitaratangura guta, wamaze guhomba. Mugumva biragusaba yuko ukora umugambi uzi neza ugomba gukora. Abantu benshi barahomba muri izo nkoko kubera yuko bijya by'ukuntu bazigaburira baravyirengagiza. Ugasanga ari umunsi bigiriye mu bintu, uwo munsi ntizariye, kandi barabwiye neza ko ziya nkoko utanguye kuzigaburira ntuhagarika. Zijya kujya nyene kugira ngo nazo zigeze gutamaga ice zitamagi kwa kundi nyene. Rero hariho nico cuko abantu bakora imigambo gacu usanga ntibariko barayikurikirana neza. Hari ibintu bimwe batariko baragira, usanga abantu bari bagiye ivy'amategeko, bari bagiye kuja mu bushikiranganje kugira ibi nibi byose, usanga rero birabafashe. Yari karakora ukazona umunsi umwe bya bintu byose birahagaze. Kuri amakori n'ibiki byose byo ntirateza gutunganya biraba bikore neza. Mugabo nibaza yuko kuri ico kibazo c'abantu bavuga ati nta mahera turabashomeri, no kuvuga nta yindi nzira, nuko kuvyukuri baja hamwe bakagira umugambi bari hamwe, hama bagaca bitura ivyo bigo nayo mashira hamwe ariho kugira ngo afashe muri ivyo. Jane bako ndaba tubigaruka ko cyane muga tugaje kuri iki kintu citwa kwiga no kwigishwa. Ukigaruka ko cyane uvuga ngo barakwiye kwiga, barakwiye kwigishwa, barakwiye gufata umwanya, bakigishwa ingene bakorera hamwe, bakigishwa ingene batunganya amafaranga, bakigishwa ingene bokora imigambi, bakigishwa. Ico gikogwa ni cyande. Cyateza kwigwa ca leta ubwa mbere, mugabo tumenye yuko ivyigwa twiga no munsi n'ibintu twazaniwe n'abazungu. Abazungu nabo ntibigeze bashaka ko twiga ibiduteza imbere, bashatse ko twiga ibintu byabo tume tubaririmba, tume nuno munsi nivyo bikitwishe. Vuga iterambere iracagoranye gose tukiri muri indero y'abazungu badusigiye, twiga ibintu byinshi atani ico dukoresha. Kandi kubihindura ntivyoroshe kuko niba babishiramwe amahera, ubwize ngo ubihindure baca kubaza ati none ibindi uzobigira gute. Mugabo kuvyukuri twize neza abantu bakwiye kwiga ibintu bihuye n'ubuzima barimwo kandi bituma bagira ico bashikako. Ibi turiko turavuga ntivyigishwa. Niyo turiko turiga ivyigwa ngo nibiharuro niki si bituza kwiga. Uza gusanga barabipanze ku buryo bwo tuzokwama twiga ibintu ataco bimaze, hama twame kuvyukuri tubakomera amashi kugira tugira ico dushoboye gushikako. Uno munsi ugasanga imigambi yose, umugambi wose w'igihugu witwa ngo ni munini, ntushoboka bataduhaye amahera. Kubera yuko n'ubuhinga n'ubumenyi amabarabara twakisha abashinwa. Ubu niho bariko baragerageza ko ARB ishobora kubaka amabarabara ibiraro rimwe na rimwe, mugabo kuvyukuruza gusanga imigambi minini yose yatuzana abashinwa. None abo bashinwa bigiki? Biga muki? Abana bacu ntibagenda bakigana nabo kandi bakamenya. No kuvuga rero twe ingwane dufise nuko indero dufise canke ivyo twiga mu mashuri si ivy'iwacu, ni ivy'abandi bantu baduteguriye baraduhereza. Ababiteguye nabo nta ntumbero nimwe yuko biduteza imbere bari bafise.
birakenewe ko leta isubiramo ikiyumvira ivyigwa vy'ingirakamaro kandi bikigishwa neza bigategurwa neza. Muganje ndahigaruka ko igihe cose habaye kwiyumvira guhindura ivy'indero, abantu ba mbere babigwanya n'abanyene bitwa ngo barize, kubera yuko ivyo barimwo bo bize nivyo biko birabatunga, baca bavuga ngo ivyo nta cimwe bizodushikanako. Mugabo nibaza yuko ico ni ikintu leta itegerezwa kwiyumvira ko nifise uruhara rwa mbere gushiraho amashure nyene yigisha ibintu ingirakamaro abantu baca baja gukora. Turafise abana benshi b'abanyabwenge uno musi bicaye mw'ibarabara ataco bariko barakora, vyanse ko biga amashuri ko batazi igifaransa batazi icongereza, mugabo kandi ubwenge babufise. Iyo bigishwa n'abantu babigisha ibintu bumva bakeneye gukora, imigambi bokoze yo bayigitangaza. Bo bavumbura ibintu vyinshi, mugabo kubera yuko hariho abantu badupanga iburyo twiga, abo bantu bose baravuyemo. Gwacu usanga mbere ababandanije muri vya bindi no musi baza kuzezwa amabanga ni ba bantu kuvyukuri atani ibintu bashoboye. Yicara mu biro ukiyumvira mbere ikintu yo kwiyumvira n'igiki nta kihari. No muntu ari ku kazi kugira hembwe gusa, hakaminduru umukuru w'akamako minduru ntafise abantu bamufasha. Bigenda gute ko abantu bize bari mu bibanza bibananira gukora? Nivyumvikana umuntu ari mu kazi yateza gukora, uri karakora bino vyuma ngahateza kuba zikubikoresha. Si ibintu byo nta muntu aja mu kazi atazi ibyo akora. Rero leta irafise uruhara runini rwo gusubiramo gutunganya indero ku buryo bwuko yishura ku bibazo dufise. Ico ni kimwe ca leta. Ico ni ca ariko none aba natwe twahejeje, aba natwe tuko twagomba gutangura ibinyene vya entrepreneuria twigishwe nande. Twebwe rero urumva no kuvuga ngo iki, hariho kuvyukuri abasahiriza. Ndazi ko abantu benshi bagira amaformasi atandukanye, mashirahamwe agerageza kuza arigisha, harimo n'ibiganiro tuko turagira burya nangaha turiko turigisha. Mugabo kandi hariho ikintu citwa sinzi ko no cita umwifato mu gifaransa, ari ikintu twita attitude. Umwe yavuze ati attitude ni ituma ushika kuri altitude. Attitude ni uburyo umuntu yifata, altitude no kuduga hejuru. No kuvuga rero umwifato umuntu aba afise imbere y'ikintu urashobora gutuma ashika ahantu. Rero ivyo vy'impinduka byo gufasha abantu kugira ngo biyumvire ukundi, ivyo bikorwa n'abantu bose. Nico gituma abantu bose bafise uruhara rwo kuvugana n'abantu no kwigisha abantu, na cyane cyane abakorana n'ugwaruka barakwiye kurufasha gose gushiraho ivyigwa vyinshi bifasha ko guhindura ingendo no kwiyumvira, hanyuma bagaheza bakaraba kuko inyishu bariko barazana no musi byo kugenda za Dubai na za he ni vyiza, mugabo ntiriko birishura ku kibazo. None uvuye Dubai bizoca bigenda gute? Uzogaruka muri ca gihugu kitagira ihinguriro rikora ibibiriti, ibaze n'ibibiriti tuteza kubikura mu Bushinwa. Ibintu utuntu duto twose tuteza kuja kurondera ahandi. Kubera iki? Nta bantu kuvyukuri bariko barinjira muri ivyo bisata byose bakora. Urunganwe rero abakiri bato barakwiye gufashwa n'abamaze gukura, tukababwira amakosa twagize n'ingwane twagize, ko kuvyukuri kera wize ukavuga igifaransa neza, ukambara ibutura n'ikirato cirabura n'amasocks, ugaca wicara hamwe n'umuzungu mu kayaga, twabona umengo ni ibintu binejereje kandi bigira akamaro. Mugabo no musi niho tubona tuti no nibidushikana kuki. Urwaruka guno musi ntikwiye kuja muri ivyo, rukwiye ahubwo kwiga uburyo bwubaka igihugu kigatera imbere kigashobora gushika kuzina intambuko. Rero ivyo birasaba yuko amashengero, amashirahamwe, abantu bose babishoboye, harimo n'aya mabanki turiko turavuga ko afisemwe abahinga benshi bazi imigambi, nategura amaseminaire hanyuma tumira urwaruka bagwigisha imigambi, barufashe gutahura uburyo bwo gukora ibintu bishobora gutuma rutera imbere. Rero no kuvuga yuko havuye leta haca haza abo bantu bose bariko barakora ikorwa mu kibano, nibashire ku guhindura ivyiyumviro, ko nta terambere rishoboka ivyumviro bidahindutse. Bamwe mu guhindura ivyumviro nuko bagize ingorane nyinshi bagashikaho ufashe nk'abashinwa barageze ahantu babona ko bahava bapfa bose canke batera imbere. Bahava bigira umugambi bati ntidupfa turatera imbere, dufashe inzira yo kugenda gutya kugira dutere imbere, uza kutonona iterambere ntitumwemerera. Abandi bose bagiye bagira ibintu bahura navyo bituma baca bahindura ivyiyumviro. Twebwe ntitukwiye kurinda gushika hariya, ko dufise ibintu vyinshi bitwigisha kandi n'uburero bwinshi turabirako bwo tuma duhindura ivyiyumviro tugatera imbere. Rero nibaza yuko hariho gusoma, hariho kwiga. Uno musi nk'abajene benshi bafise amatelefone ya Android n'ibindi vyinshi, bakwiye kumenya ko kajya n'akaryo keza baronse ko kwiga. Je ndamaze gusuzuma ibintu vy'amatara.
aya matara menshi y'amampure nkarijya ubona hajya ayo twita ngo na LED ampure ndasuzuma kuri YouTube ndaraba baravuga bati iri tara rizigiye nturite kuko rifite utuampure twinshi uca ufata akazigiye kamwe kagakuramwo ugaca uteranya ugaca uzibira iyo nzira karimwo ukayizibira rica risubira rikaka ivyo ndavaze kubisuzuma ndabikora kandi ndabona ko ryatsi si byose by'ukuri mugabo barakwiye guprofita bakiga hari ibintu byinshi byo kwiga vya intera hari ama video menshi n'ibintu byinshi n'abantu benshi batanga umurongo bijya bintu byose bakiye ntibaje gusa kuraba barunka ama message mugabo ujya ni kaminuza yaje mu minwe yabo y'ubuhinga bwinshi bakwiye gukora no kuraba hama n'ibitabo byinshi kera twagenda kuja mu bibliothèque ubitabo byinshi bisanga ku mbuga ngurukana bumenyi ivyo byose bakwiye gushiramo umwete bakavyiga bagira iryo shaka ryo kwiga no kumenya mugahageze gukora bavuge bati reka dukora ibintu birama kandi bizotuma umwimbo uba mwiza. Murakoze cyane mwanya ntudukundiye kubandanya muri kano kanya twizeye neza yuko tuzobandanya hanyuma kandi murumva yuko uri karadukurikirana hariho ibintu bikomeye cyane kwiga gusoma kwemera kumviriza abagukurira bakugira inama ni kimwe mu bintu bizotuma utera imbere kandi ushika ku byantu batashitseko kuko wumvirije impanuro z'abakurambere kandi bafise ikimazi. Hari abantu usanga naho bakura bitoroha ariko hari abantu bafise ivyumviro bifasha kandi vyubaka ubakurikiye byo kugira ikimazi. Turakegurwa umutima wacu bagenza kuza kudufasha. Nanje ndabashimiye kuba mwantumiye kandi n'ikindi gihe muntumiye nzoza. Murako cyane. Shimire kandi n'abatwumvirije badukurikiranye kuri televiziyo Heritage. Na cyane no ku radio atandukanye. Leo Dasman yakisa mwari kumwe na Oscar Ndwa Rugira turabasezeka turabakengurukiye naho butaha.